niwe cyuzuzo Imana iguhaye nukuzo mukunde umwiteho muri byose kandi muzohore musirikana amajambo mwavuganye Yesu ababere umushinge w'urugo niwe cyuzuzo Imana iguhaye nukuzo mukunde umwiteho muri byose kandi muzohore muzirikana amajambo mwavuganye Yesu ababere umushinge w'urugo. Reka tubaramutse cyane abakunzi ba Burundi mudukurikirana muri mu mpande zine z'isi ahagiye hatandukanye mu gihugu cyacu Burundi, hanze y'igihugu cyacu ndetse no mu bihugu vya kure. Turabamuke cyane kuri mikoro ya mbere Nugusenga nko bisanzwe abashikiza ibiganiro kuri Burundi ko mumenyereye. Uno musi rero dufise kidasanzwe, dufise umwigeme umusore avuga umusore asorekeye ubusore bwiwe, umwigeme akumikiye ubukume bwiwe. Nibaza ko ariko mu Kirundi bavyitwa ni nabanahengamye abatama badukurikirana baca badukosora muri commentaire. Rero reka tumwakire yidondore abari ko badukurikirana mu ncamake, hama ahejeje ko bidondora aca dusengera. Turabakiriye cyane. Murakoze cyane. Ku mazina abavyeyi bampaye nitwa Nibigira Sandrine, ariko kubw'amateka y'ubuzima nabayemo hari izina nari ntaziriye yitwa Humura siko bizohora. Abakurikirana page yanje nka Facebook nitwa Humura siko bizohora. Ariko maze kwinjira muri gospel hari akazina umuvyeyi araho yaciye anyita yivanye n'indirimbo nakoze, yaciye anyita Sandra Cyuzuzo. Okay. Ayo niyo mazina benshi banziko. Ego murakoze. Hama mvuka mu ntara ya Bubanza, komine Mpanda, umutumba wa Musenyi. Ego nkuko yemwe abudusavye reka tubahe Imana dusenge. Yego. Turagushimiye Mana nziza, Mana y'urukundo, wo twitaho buri munsi, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Amen. Kuva mu gitondo watugiriye neza, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Tugushimiye ko waduhaye kukumenya, nenda kwinginga Mwami Yesu amahirwe waduhaye kwitwa abana bawe, twinde ntuzapfisha ubusuzo bukoze. Tugiye kuganira n'ubwoko bwawe, ndakwinginze ubane natwe, kandi Mwami Imana ijambo ryose risohoka mu kanwa kacu rigira ikimazi abavyumva bose, ubuntu n'amahoro bigaragare muri twe, tuvyambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Muratubwiye ibintu byo bigiye bitandukanye kubijanye n'umwidondoro wanyu. Muratubwiye amazina, muratubwiye uko mwagiye muhindagura amazina, bari ibintu biba bishimishije kubera ko umuntu avuye kuri post akaja kwindi bisaba kahindura izina. Nkuko abantu benshi basenga ati Imana izompindurira izina. Aha rero no munsi kuba dukurikirana turi mu ijambo ry'Imana cyane gose, apana bya bintu byo gufina, turi mu Mana cyane. Ego turavuye ku izina rya mbere wiswe n'abavyeyi. Dushaka kumenya impamvu habaye bagitwa itazirano rya mbere. Itazirano rya mbere bari gutaziye bije gute? Navuze ko ari izina ry'amateka bivanye n'imibereho yanje, ariko ni vie privée vraiment. Vie privée n'amateka maremare. Ariko amateka hari abandi bantu baba bayakeneye kugira ngo abigire ko anabigisha. Nukuntu Imana nyene yagiye inkorera ibitangaza mu kubaho kwanje. Rero ndaheza ndavuga ati nukuri n'umuntu wese bari mu buzima butameze neza canke se bw'ibibazo, aho nkure siko bizohora. Ko nanje n'igitangaza Imana yankoreye, ndavuga ati by'ukuri ubuzima uko buri kose ntabwo ariko buhora. Ego turavuye kuri Humura siko bizohora, turasimbiye kuri Cyuzuzo. Dushaka kumenya Cyuzuzo naryo ryaje gute? Tubonye ari itazirano rikurikira. Cyuzuzo rero nkuko nabibabwiye ryaje bivanye n'indirimbo nakoze, naririmbiye
umuvukanyi wanje yise niwe Cuzuzo rero abatari bake barayikunze ko bamaze kuyumva baca bantazira Sandra Cuzuzo n'umuvyeyi araho nyene ankurikirana mu bijanye n'imiririmbire uryo mu manager wa ntuze wa Dushime Music Group niwe yaciye antazira iryo zina bugati Sandra iri zina rero ndashaka ko rigukuza muri gospel nanje numva ndarikunze bivanye nuko nitwa Sandrine Sandra Cuzuzo ni indirimbo nakoze numva vraiment ni sawa nanje mba ndarikunze ubwo rero muri gospel ni Sandra Cuzuzo yego uratubwiye ukuntu amazina yagiye akurakurana amateka kumbure ayo mateka tuzahigira akanya atari no munsi kuko ntibyo kwijana tuyasangiza abandi tuzoraba kandi kanya kugira ngo turabe ko twabica hirya no hino kugira ngo bibe nk'intahe ishobora gukiza abandi bantu dushaka kumenya n'uyu umuririmbyikazi arimba indirimbo mp'imbazamana indirimbo zikijijwe indirimbo ziruhura imitima indirimbo novuga ko benshi bazumviriza bakumva baragiye mu bundi buzima baragiye mu yindi si bari mu bibazo runaka bakarema mu bibazo babigiye bitandukanye dushaka kumenya uru rugendo rwo kuririmba warutanguye ryari warutanguriye hehe urugendo rwo kuririmba rero nukuri nawutanguye nkiri muto cyane navuga ko ari ibintu narahuye kuri papa kuko nka papa wanje akiriho yarakunda kuririmba ashira umuntu vraiment yakunda kuririmba cyane nanje nkiri muto narumva uburyo aririmba nkaca sanga bose navuga ngo nabikuye navuga ko ari we nabirahuye ko nanje nisanga mfise iyo mpano cyane nisanga mbere n'Imana yampaye impano yo gufonda indirimbo biga bitanga gukompoza indirimbo cyasanga iyo mpano Imana yarayimpaye maze nkiri mutoyi naririmbiye muri kohari y'abana mu nyuma turitwa izina rya Yesu n'inyishu ariko kubera ko naza ndagenda mu mashuri ntibyari gukunda ko nguma kuri eglise wacu kuba tabizi sinababwiye ndi umudventiste 17e jour nsengera ku Musenyi niho ndi umwizera waho ariko ubu ndi mu Rubirizi n'umwanya hige nsengera mu Rubirizi iyo eglise abatari bake barayizi ariko ndi umwizera w'ishengero ry'abadventiste ku Musenyi ego rero nkuko nariko ndababwira nakomeje kuririmba maze kuva ku Musenyi nkaja mu mashuri nisanze ndiko ndirimba ku giti canje ariko sine bwabishire bihahabona kubera ko nyine nari nkiri muto sine bwabone ngo baby bizova hehe bizoca he ariko narakunda kuririmba indirimbo nyinshi na composer naziha ko hare canke se handi nagenda canke ziha ko hare rero nisanze Imana yampezagije iyo mpano no kuri ndayishimira Imana cyane murakoze cyane biba ari ibintu bitandukanye kuko abari impano idasanzwe gukompoza indirimbo ukayandika ukayishikiriza korale ukayigisha ikayimenya abari ingabire ziba zitandukanye kubera ko hari abaririmba gusa batazi gukompoza hari abakompoza batazi kuririmba ariko we ndumva uri double novuga ko renze double mbere uri ibintu byose muri korale kuko urashobora gukora indirimbo ikarangira gushika aho ishobora gusohoka ari we wenyene uyikoreye cyane gose biba ari ibintu rero bidasanzwe dushaka kumenya gahunda yawe turi muri gospel aho abantu benshi gospel bariko bayifata nko kuvuga ubutumwa kwamamaza ubutumwa ku isi yose hari abandi gospel bariko barayifata nka business hari abandi bariko barayifata nko kwiryohera bagafata gospel imbere bakanayihindura bakayirimba nk'umuziki ibyo bintu byose rero hari abantu benshi bigenda bibacanga ariko dushaka kumenya nka wewe Cuzuzo Sandrine ufisi yahe ntumbero muri urugendo rwo kuririmba bo kuvyukuri nakuze abavyeyi banje bakijijwe rero nisanze nanje nkunda Imana maze kubona arampezegije impano ndavuga ati Imana ndashaka ko mpindura igikoresho cawe kubw'ibyo mu isengesho ryanje mbwira Imana buri munsi nibyo ibigaragazo ntibibura ariko kumwe n'Imana Yesu wacu aranesheje namusabye ko mpindura igikoresho cyewe ubwo rero jewe intumbero yanje no kuvuga ubutumwa yego ndazi tumi mu mibereho vremi babaje iruhije nakuze numva bavuga ngo kuririmba ngo Nugusenga Kabiri cyane gose numva yenda bikunze ndavuga ati kuvyukuri ko Imana yampezegije impano ndashaka kuyikoresha ndashaka kuyibika ahubwo igire kimaze abazonyumva bose nanje ubwanje kangire kimaze kuko jewe vremi yongize ibintu bimbabaza hage ndi mu gahinda nyene kababaje kuko kwisi bitubabaza ntibibuze ndirimbye vrema numutukiza
kuri jewe kuririmba n'umutunkiza rero ni antivirus ego kuririmba ni antivirus yanje ego ni antivirus yanje vraiment kuririmba nisanza n'umutumvura rero kubw'ivyo n'umuntu wese iyo ababaye akumviza akaririmbo gahuye n'ivyo biharimo hari ukuntu aca arema mu mutima akumva agize ituze rero nanje nuko intumbero yanje rero no kuvuga ubutumwa no guhumuriza abantu mu gihe bababaye bumve ko dufise umukiza adukunda ari we Yesu Kristo. Ego murakoze cyane tugiye gatunya muri Adventiste nkuko bisanzwe ni shengero ritanga umwidegembyo ndetse biga uburenganzira umuntu wese canke se umuririmbyi wese kashobora kuririmba muri korale kandi akaririmba no ku giti ciwe bishaka kumenya uraririmbira ku musenyi ndetse ukarimbira handi hantu habagiye hatandukanye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi uri kurakora iki kugira ko indirimbo zive mu Burundi zigere bo icyambere cyo no kwindashima Imana kuba ndi umudivantiste ndabiha agaciro ndabinezererewe cyane n'ukuri ni kimwe mu bintu nshimira Imana kuko Eglise Adventiste ni shengero riratanga umwidegemvyo apana umwidegemvyo uko umuntu yishake ngo yiva yange umwidegemvyo mu by'agakiza ni kwa kundi uyifise impano urayikoresha mbere turi muri Eglise wagira ikibazo ufise umwidegemvyo wo kubaza kugira ngo usobanukirwe rero ico no wandiko ndakora gushika ubu jewe ndabwira Imana imigambi yanje aho ishaka ko nzoga nubwo horenga kino gihugu aho Imana ishaka kuntuma ndifuza ko hagera kubwo gufashwa n'Imana amen rero nabonye umva bose bashaka gushikira Sandrine nukuri mumufata kubo kugira ngo umuhamagaro wiwe ntuzorangirire hano gusa ahubwo aho Imana yifuko ubutumwa bugera kure murabizi rero kandi abababaye ni benshi ku isi kandi n'abataramenya ubutumwa ni benshi rero indirimbo n'ukuri namwe ubwanyu mudufashe mumfashije zogera kure cyane gose kugira ngo zigire ikimazi benshi ego muratubwiye ivyo bintu ni byiza ko ubutumwa bukwira ku isi yose kandi mwe mufise umuhamagaro wo kubugwiza ku isi yose biciye mu ndirimbo ibintu biba bitoroshe bisaba kwitanga bisaba icyo bitwa kurya umutima amenye dushaka kumenya twarumvise indirimbo zaziba zigiye zitandukanye dushaka kumenya indirimbo ufise zimaze gusohoka ego zigera kuri zingahe ndaruka gukora indirimbira imwe yashoboye kumenyekana cyane nise yigisha guca bugufi ku rubuga rwa YouTube rwa Dushime Music Group niyo ndirimbo twayicishije abatari bake barayumvise ndafise muga n'izindi nacishije ku rubuga rwanje rwa YouTube aho rero niho dushaka cyane gusumba handi ego ku rubuga rwanje rwa YouTube nta video nyene igaragara ndashirako kubw'uburyo ariko ndafise ko tubido dutoyi nakoresheje phone yanje hariho iyitwa niwe cuzuzo yindi yitwa shimwa mukiza n'iyindi yitwa munsi y'umusaraba nakandi kayimbo dutoyi nyene kaguma mu birindiro ariko nta muziki uri mu nyene n'ibintu nkoresha telefone ndafise n'izindi ziri muri telefone ntarashobora gushaka urubuga bivanye n'uburyo zigize album mperuka gukora na presence ku isabato muri concert nayo nakoze ni indirimbo 6 harimo niganyigisha guca bugufi zose zirahari n'izindi nyene nyinshi ziri mu mutwe wanje rero Imana ibikunze ndizera no kuri zizoshika kure dushaka kumenya ko izo ndirimbo 6 maze kuba ufite ndetse n'izindi nyinshi yego kumbure tuvuga izo 6 mwa bamuvuze uriko na presence kuri concert za presence nka audio canke ni video oya ni audio na audio gusa numva bitabitoroshe biba bigoye cyane dushaka kumenya uzoduha indirimbo y'amashusho ryari yiwawe apana yayindi uvuga ati iri kuri Dushime Music Group yiwawe ija ku rubuga rwawe nukuri nico gikorwa ndiko ndategura kandi nukuri ndizera ko ntibizoba kure nko mu mpera z'umwaka cyangwa se mu ntango zo kwa mbere ndizera izoboneka iyo video kuko nanje ndabinyotewe ndashaka nyine ko abatari bake bashaka kumva indirimbo zanje ko si mwebwe mwenyine mu misavye ni benshi baguma babimbwira ariko rero uburyo nkabona umengo ni kibazo ari indirimbo vraiment zirahari nyinshi umurumva ko n'amaudio ahari rero ubundi ko nshaka uburyo bw'uko abenshi bozibona kandi no kuri Imana yiteguye kubikora ndavyizeye n'umuntu wese yumva yogira ico akoze muri ico gikorwa n'ukora
azogira ico akoze. Video ibizimvye y'indirimbo zitandatu biba bigoye nubwo yoba bimwe ariko basi byibuze bakayibona. Dusa abantu badukurikirana bafise imifungo Yego. kugira ngo baterere igikorwa c'Imana, kugira igikorwa c'Imana gishobore kugera kure. Na cyane cyane kuba byiza cyane iyo ubutumwa bwacu dufise ngaha turi kutubusangiza abandi bantu batwumva bari mu mihingo iba itandukanye. Ariko turakeneye kumenya mwizo ndirimbo zose zitandatu zose ziri mu Kirundi canke ziravanze? Ziri mu Kirundi, y'igiswahili mfise ntabwo ndayikora. Ariko nyene n'igiswahili naco ndagikunda. Ndayifise indirimbo y'igiswahili ndayifise. Kubera igitunda kwa ico kibazo, turafise imvukira ziri muri Amerika. Twagira imvukira ziri muri Canada. Twagira imvukira ziri muri Tanzania. Rero muri Tanzania barumva cyane igiswahili. Muri Amerika n'ahandi haba hatandukanye barumva cyane icongereza. Birakenewe ko ivyo bintu tubivanga kugira ngo twebwe abarundi tuvyumve n'abandi bavyumve. Ego navyo Imana izobidushoboza tubikore. Rero tusabe ariko tudategetse nyene nk'abantu ababafana niko no bivuga. Mu isi tugezemwo birakenewe ko dukora ibintu tuvangamo ibindi bintu by'abanyamahanga kugira bumve iryo jambo ry'Imana. Namba ari indirimbo dufise indirimbo zitandatu tuvangemo basi nimwe y'icongereza n'iyindi imwe y'igiswahili kugira ngo abo bantu bose basabane natwebwe kumbure tube turi kumwe cyane. Naho cyane bice biba ngombwa ko umuntu ayumvirije ikamuruhura umutima arashobora kuvuga ati Imana ihabwe icubahiro kaburakoze kwa kidasaba. Kandi hamwe n'ibyo ndashima Imana aba DJ bacu bariko badukorera indirimbo nubwo ziba ziri mu Kirundi ari nka video hari ukuntu munsi bandika amajambo y'icongereza agize iyo ndirimbo. Navyo ni navyiza cyane ku muntu ataba yumva Ikirundi acaza arasoma harya munsi. Navyo nyine birafasha ariko nivyo vuze ni vyiza iyo umuntu aronsa akaririmbo kuko icongereza vraiment ku murundi kazi nka jewe n'ukuri ntabwo no kwiyemeza ngo no ko indirimbo y'icongereza. Ariko nk'umuntu yo kumva nk'indirimbo nakoze mu Kirundi azi icongereza hama kayimpindurira ndumva no shobora kuyiririmba. Abantu rero nibo benshi niko barondera. Yego bagufasha. Imana izobampa kandi bariyumva bazoze. Yego cyane. Reka tuvuze gatoya ku kintu bitwa amakoncert abakogwa n'abaririmbyi babagiye batandukanye kandi bakabikora ku giti cyabo. Biba byoroshe mu ishengero kugira ngo ushobore gutangariza ishengero kugomba kugira ico bitwa concert yawe. Mbe iyo concert iyo umaze kuyigira wewe akarusho kawe kabahe? Murakoze cyane ku by'ukuri ntibiba byoroshe ariko nimba hari ikintu nabonye Imana iguha igikundiro mu bantu. Jewe mu byo noshingira intahe ndashima Imana cyane kuko yampaye igikundiro mu bavukanye mu bavyeyi cyangwa se abavukanye banje bo ku Musenyi dusangiye ukwizera. Nkimara kubaha ico ciyumviro barabikunze cyane bavuga ati nukuri mwana wacu felicitation ahubwo bigaragaza. Mbona barabikunze kuko nabifise n'umugambi wuko iyo concert yo buri gushigikira inyubako y'urusengero rwacu. Mbona rero barabikunze nukuri ndashima Imana cyane kandi ndanafashe n'umwanya ashimira umuntu wese yahageze. Imana ibaha umugisha mwarakoze narabonye urukundo nukuri. Narabonye kugira neza ku Imana byarandenze ndumva ahubwo nagize umunezero uri kuri dogre iteye n'ubwoba. Rero ndashima umuntu wese nukuri yahashitse ayabona wasengeye Imana ibaha umugisha. Rero hamwe n'ivyo nukuri inyungu kuri jewe nabonye abantu nukuri kandi hagiye ubutunzi bwa mbere ku muntu n'abantu atabantu ntabuzima. Yego atabantu ntabuzima inyungu kuri jewe rero nongeye kuronka abantu niyo nyungu kuri jewe nukuri cyane gose. Yego tuvuye ngaho gatoya ibikorwa bigwa bigenda bitandukanye dushaka kumenya twitege iyindi concert ryari? Iyindi concert rero nipfuza ko yoba nko mu mwaka uza dufata nko mu kwa gatandatu cyangwa mu kwa gatanu uko niho nipfuza ko nokongera kuyikora ariko ubu kuri mo yamezi ntabwo byokunda. Ariko tubifate nko mu mwaka uza ndizera Imana izobidushoboza. Hari ibintu nkunda kubona muri Adventiste tugakora ama concert ariko ayo ma concert tukayakora akagenda akabata handi na hamwe umuntu ashobora kuja concert yaraheze ashobore gutora iyo concert. Biba bitandukanye n'andi mashengero aho mu gihe cya concert bazana amakamera yo gufata ibyo bintu kugira ngo babishira ahantu n'umuntu azobirondera azokwandike concert naka uko vyagenze. Turakeneye ko muri Adventiste
nico kintu ndiko ndinjiramo cyane nuko vyangoye gatoya kujya kuri concert yawe nari kuba mpari ijya concert kumbure tukayikubita ku isi kugira ngo abantu bose babone ko vyari ibintu biryoshe nta kindi gihe uzobumari rero nokwemera ko ikindi gihe uzogira concert iyo ari yo yose je nzoba mpari kugira ngo dushobore kumenya mbe ibi bintu umuntu abikeneye yo bibariza hini nka CV murakoze cyane hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza ku baririmbyi b'abadivantiste tugiye mu Rwanda ukuntu baririmba abadivantiste tukaza mu Burundi bafise injano bafise ukuntu umuntu yoce bamenya tugiye ku badivantiste muri Tanzania dufise ukuntu abo badivantiste bose umenga bari ko baririmba ibintu bisa muri Kongo hariho karare nakunda gukurikirana cyane yitwa Bonezaje iraririmba ibintu menga bisa cyane dushaka kumenya iyo siri muyikora gute bigenda gute kugira ngo adventiste yose ndetse no kwisi yose ishobore kumenga iririmba cyo kimwe mbo ivyo rero jewe novuga ko ari impano Imana yaduhaye twisanga iki kuko nukuri siwe wenyine wari ico kibazo kuko indirimbo y'umudivisha kivugire mu kabare umuntu yaborewe aravuga ati abana bakirisu n'abadive baririmba ashaka bari umuntu atumvi ururima aravuga ati aba n'abadventiste kuvyukuri ndemeza neza ko ari impano Imana yaduhaye nk'ishengo ry'abadventiste niyo mpamvu natanguye mvuga ati ndashima Imana kuba ndi umudventiste ndabishima cyane kandi ndanabihamya rero ibyo novuga ko ari impano y'ijuru si ukuvuga ngo n'umuntu uwo ari we wese kuko nciga muri interna hari abantu bambwira ngo sande ngo ushaka ngo twigishe kuririmba ngo unyigishe kuririmba ngo nkuko kwawe havuga none no kubigisha gute je ndirimba kubasi kuririmba nyene bikaryohera amatwi abantu bakavuga ati wow hamubwira ati gerageza uririmba nkuko ndirimba gasanga ntabishoboye rero nukuri bene data ni impano y'ijuru twahawe nk'ishengero ry'abadventiste nivyo novuga none byogenda gute kugira ngo abandi bantu bashaka kumenya ibyo bintu nijyahe banga riri mu ibyo bintu kugira ngo abandi bamenye kuba boririmba nk'abadive kuko abantu benshi barifuza kuririmba nk'abadive kuko bari kubumviriza uko n'abadive baririmba baba bumva baryohewe cyane dushaka kumenya namba hari ikintu ushobora kubwira abantu nabo bakavuga ati ni mwiguko abashaka kuririmba iyi njyano ya kidivantiste cyogenda gute nyubikije umuntu araho yari umudije wo ku Musenyi yitwa Samuel ni mu methodiste nigeze kugenda gukora indirimbo ngo ciwe ngo sande ngo ntumbwe ko bigaze badive vyonye ngo ntavyo noshobora rero nukuri ibintu by'abadventiste nababwiye ni impano y'ijuru twaha kandi usanga ari ibintu vyihariye yego birihariye cyane kandi kinatangaje rero iyo n'uwundi muntu avuye mu yandi mayigize atandukanye aje mu ishengo ry'abadventiste akaba umwizera wacu hari ukuntu nyine yashatse kuja muri kohari ewe baramwigisha ufiramize ugasanga nawe yabimenye bo nababwiye ni impano y'ijuru n'ukuri si ubuhinga si tubyigamwo canke ngo tubisoma mu bihe bitabo oya n'ukuri ni impano y'ijuru okay mu kurangiza ikiganiro cyacu dushaka kumenya na cyane cyane biba ari ibintu bigoye ariko uri mu mana byose bavyoroshe yego hari impanuro zibiri ku mpande zibiri nshaka ko udufasha ko bari badukurikirana hari impanuro ku bantu batari abadventiste n'impanuro ku bantu b'abadventiste kuko nibaza ko ahantu habura akagorana habura inenge kuko hariho abantu baririmba muri adventiste n'abandi bataririmba kandi aho nyene hariho n'abanegura ivyo bikorwa byo kuririmba ugasanga ni intambara ni intambamyi ugasanga nibibazo ariko akaraba abandi bantu bakunda indirimbo cyane gose mu kurangiza rero turangize n'impanuro woshikiriza bari kwadukurikirana je nk'impanuro rero noha buri muririmbyi wese ari karanyumva ku vy'ukuri nkuko natanguye ndabivuga kuririmba no gusenga kabiri nkuko nakuze numva babivuga rero ntidufate kuririmba ngo tubihindure nkaho umengo ni business turimwo ego mwe kuba bishoboke hagiye umani iguhi kuganza ciza vraiment ugasanga wagize ikiganza ciza benshi baragukurikirana bakagufasha n'ukuri ko umuntu agezwe n'abandi ugasanga nyene baragufashije wateye indi ntambwe ariko n'ukuri tubihindure ngo tuce tugira umwifato utabereye Bibiliya avuga ngo ntitwifate uko tutari yego rero
ndababazwa cyane no kuba umuririmbyi yo bumuririmbyi ariko usanga imyitwarire yiwe nta itandukane na babandi baririmba indirimbo z'isi rero umva nta tandukaniro ryaba ijuru n'abisi ryo bari hari ni byiza yuko haba itandukaniro ry'umuririmba yirimba indirimbo mpimbazamana n'indirimbo ariko usanga baririmbira abakunzi bo nkarya abastare tubona hano mu gihugu cacu cyane n'ahandi hose vraiment haba itandukaniro ntidufate izi ndirimbo zihimbaza Imana ngo tuzijane nk'uko izisi zigenda ni ukuri bibabaza Imana babasha twikubita gashi ku buryo umuntu wese yumvise indirimbo ihimbaza Imana yumva imukuye ahantu ikamugeza ahandi kuko niyo ntumbero y'Imana mu kuririmba kandi ikindi naco nobibutsa ni ukuri dusenge cyane kandi dusengeranire kubera ko Satani turi gukora mu marayika mu ijuru kandi yararirimba rero umuririmbyi umuntu witwa umuririmbyi Satani aramuhiga ku rugero ruteye ubwoba yasubura amajwi 12 cyane ego aramuhiga cyane niyo mpamvu usanga ibigaragazo ku baririmbyi ari byinshi ariko nukuri iyo twishitse mu burinzi bw'Imana kandi tugasengeranira nukuri Imana ituba hafi rero je impanuro niyo haba itandukaniro hagati y'umuririmbyi yirimba indirimbo mpimbazamana n'umuririmbyi yirimba indirimbo z'abastare bo kwisi kuko nukuri byo bari babaje hamwe hatoba itandukaniro muratubwiye impanuro ziba zitandukanye kuri mikoro ya mbere mwari kumwe na Revisi Nugusenga nkuko bisanzwe imbere yacu turafise Cyuzuzo Sandrine hama abashaka kumufasha abashaka kumukurikirana afise YouTube yiwe yitwa Cyuzuzo Sandrine hari kindirimbo Sandra Cyuzuzo hari kindirimbo ariko zitarakorerwa amashusho ziri mu bwoko bw'amarelix hariyo iyo nariko ndaraba kare rero nsabe abantu bari kubatumviriza bakunda igikorwa cy'Imana bashaka igikorwa cy'Imana kigera kure biciye mu ndirimbo bashigikira umushiki wacu kama natwe nka Burundi tuzomushigikira uko dushoboye mu kumugeza ibikorwa byiwe kure mu kumufasha amapartage kugira ngo ubutumwa bugere kure no kumufasha mu bindi bintu babigiye bitandukanye ko natwe turakunda ibintu by'Imana turakunda ijambo ry'Imana mugende mu visite chaîne yiwe ya YouTube murakoresha na Facebook yego ndayikoresha nayo yitwa ni humura siko bizohora ariko nuguriye na page ni Sandra Cyuzuzo nyene iyo page kuri Facebook aho rero bagende bagukurikirane baguterere batange commentaire bavuga uko ibintu babyumva nibaza ko ibintu byose bizogenda neza yego tubashimire cyane nanje ndabashimiye gose mwakoze ko tugendera nukuri ndanezerewe cyane nguma numva umengo wa munezero kwisabato n'ubunondimwe nukuri mwakoze gose Imana nihabwe icyubahiro cyane gose iduhezagire twese amen na cyane gufashanya nivyo bintu bituma umuntu ashika kwiterambere runaka kuko ntushobora kugenda wenyine ngo ushike n'Imana mu kugufasha icisha mu bantu reka tubashimire twongera tubasaba ko n'umunsi twabakeneye muzoduha ikaze nukuri ni karibu cyane ni karibu nukuri nishimye mengo ndobaterura ego cyane mwakoze cyane